iyo ndiko ndasenga, amasengesho ntaba ari ikintu gusa c'ibigumbagumba no gutombokwa. Yesu yaravuze ngo nimwanasenga ntimukabe nk'abafarisayo bagwiza amajambo menshi, ntimukabe nk'indyarya. Kenshi abantu barasenga amasengesho yabo adafise consistance, kuko abantu basengera muri emotion y'ibiriko birabatera. Ariko ngenda kubwiye ngo Satani ntiyumva ururimi rw'ibigumbagumba. Satani ikintu yumva c'est la promesse, ikintu yumva kikamukanga c'est la foi. Iyo abona ko waje kugwanya afise ukwizera, iyo abona yuko waje kugwanya afise isezerano azi, iyo abona yuko waje kugwanya atahura Imana yiwe, arajugumira akirukanka akazinga umurizo akagenda. Amasengesho si ugwamo, amasengesho si ukuryama. Murambona hari usanga bajyama hasi bakagira teatre, hariho abandi muri za Amerika du Sud bambara amagunira, hariho abandi bagenda bikomeretsa bakitabura bakagenda bavura bagerageza gukora inzira y'umusaraba ya Yesu. Murambona ibintu abantu bagerageza kwibabaza ngo Imana ibishure. Ngana kubwira ngo nta kintu na kimwe kiri corporel, nta kintu na kimwe kiri physique, nta kintu na kimwe kiri emotionnel gifise ubushobozi bwo guhindura situation yawe, ariko icuzi ku Mana ico kizogutabara.